ntango tuvuga ko dushaka kuzogira umuvuduko 2040 2060 mukuru w'igihugu yifuza twashaka tumamenya ati ubu amadeni mu Burundi igihugu cy'ubundi gifise ko ari manini mwumvise imiliyaridi ibihumbi 4 ideni ryo mu gihugu hagati ni miliyaridi 1,300 ideni ryohana ndavuga ideni ryose ni miliyaridi 5,300 oro ya budget tuvuga ngo ni 3,800 ayo n'amadepense tugiye mu marosete twabonye ko amahera dutoza mu gihugu hagati amarosete fiscale amakori ntaturenza amafaranga y'Abarundi 1,700 murumva kugira amarosete 1,700 mugufisa amadeni miliyaridi 4,000 iyo mu gihugu hagati urumva ni kibazo hanyuma usanga ayo madeni bayafitiye ibanki nkuru y'igihugu n'amabanki ngaha mu gihugu bashoka tune ayo mabanki yandi azosubira gufinansa iterambere rindi gute ikindi mwabonye yuko reserve de change ziri hasi cyane no kuvuga amahera agaciro dufise mu kigega ca leta minimum yo kufatira kutegeza kufisa amezi 3 mugurabona turi mu kwezi haro ningiye tukuja musi none cyo cy'amadovize tuzokimva imbere gute iyava twabonye ko ari gushorera ibintu hanze n'abadufasha gushorera ibintu hanze naho turabona ko atari kirenga abadufasha nibo leta izoguma ivugana mu majambo make abarundi bamenye ko dushaka kugwiza amadovize mu Burundi leta nta yindi nzira atari kuvugana n'abafasha Burundi kugira bisubire imere nka mbere woza kuvuga ibirazo bari karatubesha ivyo kubeshanya ntibigikenewe